So guys, nizere yuko mumeze neza. Umunsi rero ikintu nzanye ni ya part 2 ku bantu twaravye part 1 twarabashije kumenya amwe mu mazina y'abaririmbyi ndetse n'abantu basanzwe bagize showbiz yo mu gihugu cy'u Rwanda. Twarabashije kumenya amazina yabo y'ukuri. Bitewe n'ubushakashatsi ino YouTube channel ya Champions TV iguma ibandanya ibakorera kugira mubashe kumenya bimwe mu vyerekeye abo mukunda mu ma showbiz atandukanye. So uyu munsi nzanye part 2 ivuga ku mazina y'ukuri kuri babaririmbyi nari nabasezeraniye. Niba ari wakoze subscribe ndetse ukanafungura n'inzogera, nibaza yuko iyi video ibashije kugushikira mu bambere. So uwa mbere duhereye ko n'umuririmbyi bitwa Davis D, Mr Shine Boy. Izina yahawe n'abavyeyi yitwa Icishaka David. Uwo dukurikije nawe n'uwo bitwa Wruyazii, aho yaririmbye indirimbo imeze neza ndetse simwe gusa akaba afite n'izindi ndirimbo ariko ubona kenshi yibanda ku kintu kijanye n'urukundo. Izina ryiwe ry'ukuri yitwa Bruno Niyigena. Uwo dukurikije nawe n'uwo bitwa Shemi, aho izina yahawe n'abavyeyi ari Shema Mico Gibril. Twaba dukurikije umwe mu bantu bakomeye muri showbiz yo mu Rwanda ariwe bitwa Rocky Kimomo. Iryo ni izina ry'akazi ariko izina yahawe n'abavyeyi yitwa Wruyazii. Reka nongere ndakwibutse gukora subscribe guys, ku buryo nayo n'indi video tuzokora izobasha gushikira mu bambere. So ubundi dukurikije n'uwo bitwa Bruce Melody 001. Izina yahawe n'abavyeyi akaba yitwa Itahiwacu Bruce. Twaba dukurikije umukobwa abikora neza mu gihugu cy'u Rwanda, novuga yuko ari mu bakobwa ba mbere bafise amajwi meza. Nawe sundi n'umukobwa bitwa Wruyazii, izina ry'akazi ariko izina yahawe n'abavyeyi ari Wruyazii. Tugakurikiza uwo bitwa Chris Easy, Mr Hitmaker, aho izina yahawe n'abavyeyi ari Rukundo Christian Sengimana, ndetse tunabasha kumwihanganisha kuko aheruka kubura umuvyeyi. Tugakurikiza uwo bitwa Bwiza, izina ry'akazi ariko izina yahawe n'abavyeyi riri ku ndangamuntu ari Bwiza Emerance. Tugaca dukurikiza umwe novuga yuko ari mu bantu batumye umuziki wo mu Rwanda ugira ijambo rikomeye kuruta uko ryari risanzwe rihari. Uwo nawe suwundi n'uwo bitwa Meddy, aho mu baririmbyi bo muri East Africa ari umwe muri bo abafise indirimbo zibasha kwiza imiliyoni ijana kuduga. Izina rero yahawe n'abavyeyi ndetse akaba ari naryo zina riri ku ndangamuntu n'ingabo Medal Jobel. Tukaja kundi bitwa Kenny Soul, izina yahawe n'abavyeyi ni Nobel Rusangawana. Tukaca tuja ko bitwa The Band One of Kind, izina yahawe n'abavyeyi akaba ari Benjamin Mugisha. Tuja rero ku muririmbyi, uwo muririmbyi n'uwo kumviriza indirimbo yiwe uce wumva wifuje kuja mu rukundo, so wundi ni umuririmbyi bitwa King James, aho izina yahawe n'abavyeyi akaba ari naryo zina riri ku ndangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda ari James Ruhumuriza. Tugaca tuja ku wundi muntu bita Yago Pondati, aho ari umuririmbyi ndetse akongera akaba n'umunyamakuru mwiza u Rwanda rwagize ndetse runafise, aho izina ryiwe ry'ukuri yitwa Innocent Inyagwaya. Tugaca tuja rero kuwa nyuma, uwa nyuma ari nawe muririmbyi novuga yuko yari mu baririmbyi jewe nk'umuntu asanzwe ava mu gihugu kibanyi cy'u Burundi, novuga yuko ari umwe mu baririmbyi nakunda ndetse ndamwifuriza iruhuko ridashira, akaba ari Ivan Buravan. Izina yari yahawe n'abavyeyi yitwa Iva Dushime Burabyo. So guys, niba iyi video iravye gushika aka kanya, nizere yuko wabashije gukora subscribe ndetse unafungura n'inzogera kugira bimwe mu bijanye na entertainment yo mu Burundi canke yo mu Rwanda uzobashe kubimenya mu bambere.